ari umuntu yashize kuri YouTube wa mbere nisize akesi no yatanga kubona umunsi bajya guhamba asaragurika abana ini sinema canke nukuri akakandada mugabo maze kubona kumpanda oya isi sinema isi bya bindi bazabagira abantu nivyo ndashimwe ati ibintu biri seriye bamufashe rero kugira ngo asubire mu buzima kandi rero ivyo nivyo bintu ari amafilme dukora wasanga umuntu akubwira ati ngo yanga byo ngo nibiba abikuwage rega je naje umunsi ngena ko riganiro babimwe n'umumenga nyene ni drama nyeti papa possible abikuwage ibyo nibibaho batawurere yuko ari amafenomene abaho mukora iki je mfuma ndabaye bamwese Hello wakunzi ba Ashali TV murameze neza aho muri hose Elma Love marimu mutadebike kwa ndameze fresh ndameze good guys so ko wona musi ni kumugoroba niko natema ko nabwiye DJ ngo mandi ku kivi ngo mankora kugira ngo ndabazana ibintu bimeze neza natembereye ahantu ku muntu mutamenyereye kandi umustari wacu tumaze igihe kirekire ko turabona ibintu vyiyo mwana akunze cyane benshi muramukurikirana nawe suwundi bamwita Mugisha baravye filme ya Mugisha muramuzi muraza amateka yiwe rena musanze ahantu sanga kari kina agapira kararyoherwa ndavuga teka ndamuronde ndamwegerwa ngo tuyage bibiri canke bitatu mfise vyinshi twoganira mfise vyinshi twoyaga kugira ngo atumenyeshe ibikorwa vyo ndetse nibindi bitandukanye vyo ku ruhande gumana na Elma Love marimo kugira ngo tumuganirize twese turi hamwe mwumvirize neza ivya Mugisha uno musi bigeze hehe ese Mugisha abatabona yuko umenga ari mu kazi nkuko mwamukunda hoba hari kibazo ki muraza kubikurikirana vyose ahanya ni kuri Ashali TV kubatadebukirwa n'umunsi numwe bamwe bari mu kazi kugira ngo ibintu bimere neza thanks son Kiasi nko nabwiye neza ko ndi kumwe na Mugisha musanzwe mumenyereye cyane mu mafilme atandukanye ndetse n'indirimbo zo gutazira Imana ku bayisilamu muramuze cyane reka tubanze muramutse tumwe kaze kuri Ashali TV niyaje mze umeze neza harakayasho karakubitse sport hagiye mu kibuga wambara nimero zenga 9 burya warakinga umupira wavukira umwana canke n'ivyo ugira ngo nyene winonore bise cyane nkiri umwana ahubwo nari nzi ko nzoba umukinyi urangiranwa nkiri umupeti nimero 9 hajya nimero 9 mu kibuga hagiye ibiherereye je minsi ju bitu ya mupira pale ku point mzee pale haja urindira umupira wavuga umupira agati direct urumva Mugisha no muri bwo kwiruka ubona nakunda mediane ngo yiruka garuka arindira mu rungikira je ndi abantu ngikirama guhera heza niko vyitwa ariko rameze neza turashimira Imana abakunzi baragukumbuye ndetse bari bifuza kubona ingia mbere kuri Ashali TV akantu babwira kwanza kambere icyo nababwira bagire gute hari ikijambo baduha buri abazungu kigumye gose basascribing kuyasha bagire gute kuri Ashali TV subscribe kwanza kuri Ashali TV ama tumandanye ibindi na cyane yes ni Mugisha twamenyereye ku filme yabishibira cikanga mu gisagara cya Bujumbura ndetse mu gihugu cyose no hanze y'igihugu irakundwa cyane filme wise Mugisha nyene aratwemeje guys ariko inyuma yaho Mugisha benshi baramubuza kuya kuntu bari bamumenyereye kuri hit baravuga ati Mugisha no munsi ari mubiki turavuga ati tumurondere Mugisha gane n'abafana biwe ababwiye tuno munsi ndiko nkora ibintu kubadashikirwa n'ibikorwa vyiwe ko ndazoje ibikorwa biriho vyinshi yego je nibaza yuko burya igihe twakina Mugisha icyambere YouTube vraiment nimba sinzi ari umuntu yakoresha YouTube ico gihe ntawe icyo twakoresha na CD n'amaflash amaflash yaje mu nyuma urumva rero kijya gihe ikintu cyatumye Mugisha isakara gose urabona yuko ibintu by'ama YouTube byanivye byari bwazi abantu bose barafise ama deck yabo ama CD baragura ama CD bigaca bisakana mu bantu mugabe pour le moment urabona ko ama CD yavuye muri circulation or abantu Burundi abantu baje muri YouTube ni bake gose bake babaho kabisa urumve bake babaho natwebwe rero fugenda n'umwanya kuno le monde évolue niko nawe ugenda uhindura wevoliwa niyo mpamvu benshi kenshi bavuga ati Mugisha ko takimubona ko takimwumva iyo niyo mpamvu ya mbere kuko twebwe tubana dukora ibikorwa byacu ugiye kuri Mugisha TV cyangwa Madrid TV tubana dusora amafilme menshi kandi meza kandi afise inyigisho zitandukanye yego itandukaniro ryaho mwakora ama CD naho no musi mu bishisha kumbuga ngo ngurukana bumenyi riri he mwana ko ari hehe mwaronka kunguko gusumba handi ubu hari bakunguko vraiment wari bakunguko kuko ushyize kuri YouTube deja channel yawe imaze kubera monetize umva uronka na make ku kwezi ukaronka make n'agasabuni mugabo kera wagira production y'ama CD wawe bash
nk'inyuma y'isaha imwe kwaza wumva heye barayifise ama studio batangiye kugira ama multiplication urumva ugasanga urabihombeyemo mais pour le moment ushira ku mugabo kugumuronga buri kwezi ayo make y'isabune kaboneka make ariko tukayabona uno munsi ibikorwa bihari nibihe kuri Mugisha bishasha abantu badakunze kubironde badakunze kuyibona biriko birakorwa uno munsi umuntu arabi kino kiganiro aze kumva ati Mugisha afise igwa gishasha cyitwa kunoko ego hari filme yitwa Chozi la Zulma irikirasha kuri Mugisha TV ni filme nshasha irikirashako kandi tubabwira yuko bandanye badushikira babandanye baje kuri Mugisha TV bakurikira ibikorwa byacu kuko twebwe nkuko twamye ni kwa kundi nyine dutanga amafilme yubaka amafilme afisa kanovera amafilme umuntu araba ashobora kuraba n'umuryango wiwe wose atankomanzi yego yes ni filme umuntu araba atankomanzi akaryoherwa ari kumwe na famille yiwe abana ndetse n'abasaza bose bakaraba bakiga ibintu byinshi ariko ni Mugisha yahinduye strategy yahora kina mu Kirundi ubu ariko akina mu Giswahili ni yihe mpamvu yatumye ahindura strategy bon je nibaza yuko bwa mbere natangiye mu Gifaransa tuja mu Kirundi ari Mugisha kuko bujya mu Giswahili filme ya mbere twatangiye ko twebwe ariko twatangiye mu filme yitwa La Belle Salade kiza yitwa Les Illusions tuja muri ntuze ya Mugisha twandanye izindi z'Ikirundi turavanga n'indi yitwa Hadi ari mu Giswahili urumva tuvuga tuti ntavuga ururumwe nk'inka oya kandi en plus de ça turi muri East African Community or East African Community ururimi ruduhuza twese ni Giswahili byari ni byakera umusavuga Igiswahili nkumengo n'abantu batandiro bagira n'abantu sinzi no ibyo byari byakera pour le moment ni ururimi n'izindi ndimi Igiswahili kivugwa henshi gusumbya Ikirundi rero ifu ivoliwe tuzatorasha muri mwe tuvanga kuko turafise n'abanywanyi benshi bavuga Igiswahili batazi Kirundi numva ni kwa kundi kuryohera abantu bo kugerageza kubonekera naho bavuga ngo ntawubonekera bose nk'ukwezi mugabo turagerageza kugira ngo abafanzi bacu bose baronke ibikorwa byacu ariko population nini cyane y'abarundi nk'abandi mwari busanze mwarafashe bamwe birutanaye bubanza mwaro hehe bare batumva Igiswahili uno munsi nimwe ko muba mwarabatakaje oya ni twabatakaje kuko Igiswahili ntacyo bumva ruva nashobora kumenya ati uno munsi Mugisha ikavuga kuko nibisigura yuko tusoye Igiswahili guzo twibagiye Ikirundi cyacu cyangwa ngo Ikirundi kwahera oya ni kwa kundi kuvangatira nyinjya ntugo umwana injya zazi n'umuceri n'ibiharage imisi yose fo melange akarengarenga gasombe gusitana ubugari kwa kundi guhindura inuze ya isosi kugira ngo umuntu aguma abona ati umuntu aguma yiyubura nk'inzoka uno munsi ugashiramo agasosi tomati je kongeramo utu ejo agacukucuku nushire amavuta ifo melange nituko turabataho turacari kumwe nabo kandi turabandanya ibikorwa byacu wumvise filme z'abarundi urumva cyane imbere ku nimero z'imbere ukumva mu cyane mu izina Mugisha no kuvuga ko n'umuntu yagize cyafashije cyane kugira ngo isanamu ya filme ndundi ritera imbere ariko uno munsi filme ayibona gute muri rusangi filme ndundi ayibona gute ku zindi platforms zitandukanye mpuzamakungu je vraiment cyo novuga hariho itandukanye rinini gose abantu turafise amatala vraiment hari abana bafise amatala hari abana bakindi ibintu kubona ati vraiment tubize gusa support ariko mu Burundi vraiment novuga yuko abariko baragerageza muri filime bariko baritanga kandi ibikorwa byabo byuma yuko ni byiza cyane ama image meza ama historia meza vraiment hariho itandukaniro ryakira n'ubu hariho evolution kiraza vraiment ego hariyo itandukaniro rinini cyane hari yakera gushika no munsi ariko hariko haraduka abana bashashe bariko baraza mu gakino bashasha mukabona ati hano mupeti aje atavyorosha nk'abana nk'abantu mubona ko bariko baraza bakina neza muvuga ati aba barashobora gufata no munsi filme ndundi bakayishira ku rundi rwego twe tutashikanyeko ubona nka batatu ari nk'aba aho ni nkuko ushaka kunteranya n'abandi kuko bariho benshi bakora ibikorwa byabo byiza kandi vraiment ndabatera intege babandanye bakoni byiza vraiment genda bishigikira byinshi ni byiza nibike ubona ko umengo nta kigenda ariko benshi baragerageza ego iyo wandika ireresi ubu office byinshi wo kugisha abantu ubu office kwa wakorana seminaire imbere y'abantu kabigisha biga ibintu shisha muri film kabibigisha live ndafise inkuru nifuza yuko peut-être no yigusangiza nk'umuntu w'inzobere ndetse usanzwe uzi byinshi ukugira ngo tumenye mu mizi ico nawe ubivugako hariho umuntu asanzwe akina comedy no Murundi yitavye Imana mu misezi yitwa Claude yitavye Imana yakina comedy kuri TV
nuko ndayibagiye izina gato ariko amaze kwitaba Imana akaba yarafise umukunzi wiwe bari bakundanye ndetse kandi bari bamanike kitari gito bashaka kurushinga hama inyuma yaho umukobwa yashi asa nk'ugize nk'uhungabanye mu mutwe arata ubwenge yitwa Anita arata ubwenge kushikamera nk'umusazi ni ibintu biko yavugisha abantu benshi no munsi muri industry ya plus 257 muri rusangi benshi bavuga ati iki kintu twese ntitugitahura peut-être yoba yararozwe nk'umuntu w'inzobere yumvise ko umuntu yasaze kubera urukundo usaze ukiye wandika n'amasinema kandi wandika true stories zibaho yumvise ko umuntu yoba yarasaze kubera urukundo kuri Mugisha yumva yuko ari histoire zibaho canke zijanye n'ibintu usanga nyine vyizana je nibaza yuko burya umuntu atazi cyari cy'urukundo ashobora kubona ko ari gitangaza ashobora kubona yuko kumbura umukobwa yuko yamenje kuko yakoze ibintu bitabaho ariko nagira ndakubwira ikintu kimwe wa muhungu nimba ari ikintu gifise inkomezi zidasanzwe urukundo ni ikintu gihambaye cyane none uzumva abantu bihaye isumu yo wewe ni mitende kuko aracabaho none urumva abantu bisumu numva uwirashe namba ari he yirashe urusoro para mu police none ibyo ahubwo mu Burundi iwacu ni bike gose muga mu bazungu vyamaho ivyamaho urukundo rero ntibaze barufinisha kandi ndongera nakajye kugwira imisore nka bamwebwe usanga muhinda abakobwa ukamushusha umutwe umwana w'abandi hamejo ukamuhemukira urukundo nimuze muri rukineko ikintu cyabaye kuri jewe sigitangaza kuko urukundo rufise inkomezi gusuma mbere n'inkomezi ukwizera ko umuntu urana nko kwizera ngagenda mu mizilima wo peut-être mu katolika sinzi ubundi bisidini giye mugabo urukundo hageye rushika rukaja hejuru y'ivyo bintu wowe nimba umuntu imagine nk'umwana w'umukobwa uri umuvyeyi uri papa uri mama wiwe sivyo waramuriye amashuri arakura gushika naho aheza kaminuza mugabo amaze gukunda umuhungu woka watagifise jya imbere ye c'est fini tayari urumva bazi bafata akukariro gusa ku muvyeyi n'umwana wiwe birashika umwana akavuga ati jewe naho uje mukora iki je mfuma ndabaye bamwese ariko mpaka manini urukundo nibaze barushineko je sigitangaza vrema sigitangaza kabisa uno munsi umukobwa ahari ari mu bitaro kandi ntameze neza kuko umuhungu we yapfuye hasigaye indwi kugira ngo bakore mariage urumva ikintu kibabaje cyane hanyuma umunsi wa mariage no baje kumenya ko umukobwa bwaturubuye yaragiye aratora urushunga aho bari barakotejeje impuzu arambara aragenda akoresha ifoto ya wa musheri wiwe avuga ati ngire nkore mariage ni foto kugira ngo basibugite yuko je Claude wanje nkimufise no bana ko umuntu yaturubuye uno munsi ari mu bitaro ahari nk'abantu musanzwe muzi ibintu byinshi iyi story uyumvise we kintu wumva ko ufasha uwo mukobwa cyabari kugira ngo asubire mu buzima busanzwe aho no kumufasha cyane mu byiyumviro nkibita mu gifaransa mu cyongereza counseling kumufasha mu mutwe urumva cyane kumuhumuriza kumereka yuko bujya iyo ubuze uwiwawe uwaho urukunda nibisigura yuko ubuzima buhagaze nibisigura ko ubuzima buhagaze birashobora gushirwa sanga uronse usumbya uyo kuko birashika ari abantu usanga abuze wakunda ashavuga ati jewe sinzo kwigira nkunda categorique mavre mugabo bakamufasha ivyumviro bakamufasha counseling nyinshi cyane bakamufasha amajambo y'Imana bakamwereka ibyisi boro azotinda amenyere azotinda amenyere ibyo nibisanzwe birashika ibyo nibisanzwe birashika ariko kandi twongera dusubira guhoza umuryango wa Anita aho uri hose ndazi ko muri mu bihe je vraiment personnellement nkibona ubwa mbere nari nzi ko ari bya bindi mwego muzamugira bya bindi usanga mugira amantuze amaskendo kugira ngo mirongera ama views nukuri ubwa mbere ari umuntu yagize kuri YouTube wa mbere sinzi akesi no yatanga ko umunsi bajya guhamba asaragurika bana ini sinema canke nukuri ateka kandada mugabo maze kubona kumpanda oya isi sinema isi bya bindi bazabagira abantu nivyo ndashimvuga ati ibintu biri serie rero biri mareka naje vraiment ndabahoze vraiment niko byamaho twese niyo nzira no musi turahari eje so tuzaturi ego ariko kandi twongera tubabwira neza yuko amasengesho yanyu arakenewe kuri Anita ukajya byose n'amasengesho no musi ahageze harageraho umubaza ati umubaza ikintu kazomba akwishuye ngo nari inyama n'ubugari urumva asa nuko yarataye ubwenge yaraturubu zakoranye ko uzakoranye ko babitahuriye ko zakoranye ko bamufashe rero kugira ngo asubire mu buzima kandi rero ibyo
ni bya bintu amafilme dukora wasanga umuntu akubwira ati ngo yanga byo ngo nibibaho abikuwage erega je naje umunsi ngena ko riganiro babimwe numva umenga nyene ni drama nyeti papa possible abikuwage ibyo nibibaho batawurere yuko ari amafilme abaho hari amafilme babikubwiye bati oya simba possible byama byabaye rero cyane cyane twigarukire kuri Mugisha nibikorwa vyiwe uno munsi igikorwa abona yuko Mugisha kiriko kirakora kirakora umuti kuri we gusumba canke n'iryari twiteze Mugisha kuri ryashusho tumenyere ryashusho twabona cyagihe akadukwega twirwa muhira ntiduteke tuko turaba filme za Mugisha nimutege mko murara reka umvise ati bamususa kwa amazi Mugisha fasha twiruka gusubira kubwiriza icyo ni gishoboka ubu kubera uriya Mugisha wa kera yagiye Mugisha wa kera arashani jewe nyene urumva original ujya nyene wabonye kijya kintu niyo uyu urumva nakubwiye nti kijya gihe urumva nta bintu byasamaza benshi byari bihari urumva nta bintu nk'akarorero hariho udukino twakina kera tukiri batuyi za komborera za kange mama ni kamate tukiruka tukinyegeza tukagira gute ibyo urabibona arabibona umunsi ntibikihari kubera iki bitakira akakera kubera iki hariho ari mu ndirimbo yaravuga ati umungaranye bwije kera kabisa rero hari ibintu bigenda bihindagurika sedo nibihe bidashoboka ngo wametiza abantu bose ngo Mugisha ngo ngucuhungabana nigishoboka kuko hari ibintu byinshi cyane bigusamaza wewe ngaho urikora ubuzima urumva ntuzo kujanga ngo wicare amasanga yokorora Mugisha kandi ufise ibindi utuza kwenda kurondera urumva ico ukuvuga ujya mwanya nyene wararenganye naho bizoguma nka munima kuko ajya n'amateka twakoze n'amateka yafashije benshi n'amateka ça influencer beaucoup byafashije benshi mu misore benshi cyane benshi vraiment naho benshi batabivuga ndazi ko bazobivuga igihe bazokumva ati Mugisha rest in peace bazobivuga ndazi ko bazobivuga benshi bazanga ko Mashari TV Mugisha vraiment yari uku ndabizi yuko bizoshika ijya Mugisha yafashije abantu benshi cyane benshi yaba imisore abakecuru abasaza mon frère urashaka gukora ikintu kikahurumbirwa n'abajene gusa bakora ikintu kahurumbirwa peut-être n'abantu musangiye idini gusa bakora ikintu kahurumbirwa n'abantu bize gusa mugabo Mugisha c'était le contraire Mugisha byavuga ngo toutes les catégories confondues kuvuga abantu nk'abose nka 90% babonye ko ari ikintu gikorwa gihambaye cyane rero kuvuga ngo dusure kwa kundi ico peut-être Imana yo dusure tubone wa Mugisha wa icyo ni gishoboka kuko ibisamaza ni byinshi cyane ama stress ubu ni menshi cyane ibintu ni problem ni birefu yes tugaruke kandi kuri Mugisha wa Kaswida Mugisha wa Kaswida no munsi Kaswida zibetike zinafika wapi ega nawe turaruhuka tuko turatazira Imana bishiye kuri Mugisha yes no ariko nibiko biragaragara kandi kwa nayo ni sinema nguriza weye gitatizo we muja muri YouTube nuriyo yes nenkorera birengana muri YouTube uri kuja kurondera umuntu yagwanye n'umugore wiwe birenganya hariyo kuja kurondera sinda amazi yagize gute none uzibona gute jahariya nyine kuri Madrid TV biri ku no kuri Mugisha si Mugisha TV Mugisha TV na Madrid TV zibiri Mugisha TV na Madrid TV doze shaka ibintu bimwe canke hariho icako Kaswida ni icako ari icako za Kaswida ndimo zacu n'ibyiwacu Mugisha TV niyo icamo bya bose byabose yumva indirimbo ushatse uravanga hariya ni sinema byose hariya kese bakunzi ba Shayty TV mwumvise neza aho ushobora kumurondera Mugisha ukeneye kumurondera ni YouTube channel yiwe ya Mugisha TV canke Madili yes Madili TV okay yes of course musini check Kiswahili hicho ndio hivyo ni kawaida so wewe yamenyera indimi zose bamvuga indimi zose nkamubwire nk'abajournalist vuga indimi zose Kiingereza mimi nasemaga mzee yote sema nanyosha vizuri lugha hapana kutafuna maneno vuga majambo meza yumvikana mwiki indimi zose Kirundi Kiswahili Icyongereza twende Gifaransa twende uwe n'umushinwa kubita interview kisha uzonyigisha kwanza Kiarabu hivi napiga interview za Kiarabu karibu kabisa of course hata bwana si nani huyu wa Shayty TV Kiarabu ni yoroshi mwegeri baba ajalambia unamuzina ngyamana yes nakumana Mugisha namusanze karakina gapira navuga ati tubanze tuyage kwanza 2 cyangwa 3 bibaza mwumvise byinshi kuri Mugisha abahora bifuza kubona kandi Mugisha mu biganiro sikensha akunze kuboneka ni kubera iki Mugisha kubera ko udakunze kuboneka kenshi cyane mu biganiro rega bujya ibiganiro bujya n'umwanya umwanya wa muhungu naho namubwe ari ubuzima bw'iwanyu navuga n'umwanya nuguma rero ku radio kuma YouTube ufise umuryango ukurindira ati papa gute nta mukati watahanye muhira ntaki ngo uri ku ma interview nigishoboka ifoko dukore turuhe turondera ubuzima
umwanya ubonetse nk'uyu tukavugana seboni byiza mugabo twoguma umwanya bavuga bati none mugisha ya industry amajambo gusa nabikora tubona oya ndogera kuyamara y'umugabo ikundwa nabake ndabashimire cyane kwa mwampaye umwanya mugisha naje vraiment ndabashimiye cyane hama ndabatera intege mukomeze mbandane ibikorwa byiza courage vraiment kundi ko abandi batangura bagatera imbere ikinacyo wewe ngira ndakubwiye mu witwande nitwa Elma Love Mwarimu mwebwe abantu mukora aka kazi kano kazi uno munsi uri kuri Shari TV ndayibona ya Shari TV nzokumva mu ndwi zibiri zitatu ngo Elma Love ngo yashwanye ngo na Shari TV ngo ariko akora ibyiwiwe ngo kandi utarashinga imizi ndiki kintu kirambabaza cyane mwebwe imisoro mufise ingorane yabaki mufise ikihe kibazo mwebwe abajournaliste mufise ikihe kibazo oya kuko tosanga ari kibazo cy'ababosi bacu no oya rero muzi dogira renyo na mwebwe mwese nukuri kwa Mungu kuko murahungabanya ibintu tekana ukora ibikonga kuri Shari TV mpaka Shari TV ikomere ishinga imizi hama tukwati vuga ati bana uyu muhungu arashoboye ibyiwiwe tuhambagaza abantu ati bana ayatanguje ibyiwiwe umutekano ntangere oya Jevra pana ibintu byo uca mu idirisha naremera abafana ba Shari TV je ko nazopfa ndabahemukiye je n'ubuntade bukirwa murabizi naremera ko nazopfa ndabahemukiye uko nyene umva azogera uzuvuga ati nabavuga ati ba frere bana Jevra fresh ajengira ntangura ibyi wanje umutekano ntangere nta ntambara muri atandura tagwanko iyo niyo migisha y'akazi mwebwe mwabana mwe mumeze gute mufise ingwara nyabaki bamumvikana mukora ibikorwa muje hamwe hageze yuko ubona yuko wakuze ati ibana muzejewe rero na niaje sawa nangwa kumvika rega n'umwana arakura mumviye akamusora amashari tukagira ubukwe tukamugira nuze ya ceremony voilà yatanguje ibyiwe sebo izi ni manuro cyane zamugisha kuri Elma Love Mwarimu naye ndagyoye cyane mutanga ku manuro mu mpaye babandanye bagira subscribe basubscribing nga cyangwa sabo ndababaza ikibazo kimwe none nko gusubscribinga bigutwaye iki mbe mu kirundi hajya bavyita gute ndabizi ibindi bijambo byaje aharosama ikirundi ni cyakera ahubwo baturondere kidumwe nawe nyuma aza amaterme menshi azoturondere terme kuko bindi bishasha subscribe kandi kirarusha no mu kirarusha hari gusanga wakivuze n'abantu bakagutwenga ariko kandi nta mwanya bibatwara murakoze cyane papa mwendere ku support wawe yaba murangya wandire asante sana mzee kise kunza Shari TV kumwe na mugisha twateye inkuru gato ariko kandi yadoye n'impanuro nyinshi zitandukanye mwumvize icyo yashikirije kuri Anita ahari anya amagara atifashe neza ndetse n'ababibaza ko yo bari skendo ko namugisha avuze ati byatangwemo no mengana skendo ni really life tubayemo n'ibintu usanga ducamo hirya no hino ariko ndabambwire neza ko amasengesho yanyarakenewe kuri Anita ndetse n'abandi benshi basanzwe bafise ingorane zitandukanye yari Elma Love Mwarimu mutade bukigwanyu ndabakunda ciao ciao